yuko ubu twa dufise nka 30% y'abakobwa na 70% y'abahungu, ariko intumbero dufise nuko bongana. Nico gituma no ngaha nta mukobwa ariha, ari umukobwa ari umugore uwari we wese araza gakina akubwira bimuryohere, hanyuma gomvye kubandanya hize umwaka akazoshobora kugira contribution gatoya ko ariko byifasha. Mwavuze ko mwandikiye ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi musaba ko bwo bafasha kubarosa ibi bibuga, kandi mwarabirose. Imbere yo kumwandika agahaze karakahe mwagomba gukura mu nzira? Ikintu ca mbere nuko aha murazi ko dufise abana b'inkerembutsi bakina neza. Urazi abana bo ngaha barabaye imyaka 5 ikurikiranya aba mbere muri Afrique de l'Est. Se abakinyi babaye aba mbere muri Afrika mu bahungu n'abakobwa, ariko rero bagiye gukina murabona ngaha twe dukinira ku bibuga by'ivu. Iyo bagiye mu mahanga rero bagakinira nko kwisima baratakara, kuko umupira ntugenda cyo kimwe, umupira urihuta gose. Nico gituma rero iyo bagiye wasanga aza kumenyera iyo rigona rigira rihere. Nico gituma twasabye rero ubuserukizi bw'Ubufaransa ngaha kugira ngo bashobore kuduha ikibuga kimwe canke bibiri, gutyo rero abana bakimenyereza ntibashike batakara iyo bagiye gukina. Nabana kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 12. Tuvuga ko muri rusangi ni iki mugiye kwitega nk'impinduka muri tennis i Burundi canke abarundi muri rusangi n'abakunzi ba tennis bo kwitega iki nyuma yo kuronka ingabano? Ikintu gikomeye bwa mbere nuko tennis doguma gahe Bujumbura gusa. Ico nico kintu ca mbere gikomeye. Hariho twadufise nk'ibibuga biri Rutana, biriyo Ingozi n'ahandi. Ikintu rero dukomeye kugira nuko nk'intara yose mu Burundi ko ari 18 zose zoba zifise nk'ibibuga bibiri canke bitatu kugira abana bashobore kuza gukina, eka n'abakuze nabo nyine bakaza. Ubutumwa n'ubuhemuha abasanzwe bakina izi nkino canke abakunzi bazo? Ubutumwa jewe ahubwo nobuha abatazuye umukino wa tennis kugira bigore bazoze ngaha barabuye umukino ngene ukinwa. Nico gituma n'ubu hariho nk'abantu benshi batari bazi abana urugero bariko baca baja kuraba kamace gatoyi ngaha mu mwanya. Iyo rero niyo objectif twe dufise kugira ngo abantu badakina tennis bakino ni mukino nabo nyine baze bawurabe barabe ngene bimeze. Kuko mukino wa tennis ni umukino wikina na wenyene, nta wundi uvuga ngo yakiniye nabi niwe wenyene. Ego urukino rwa tennis abatari bake bishizemo yuko ari urukino rukinwa n'abantu bafise uburyo bwinshi, abana b'abatunzi, abana b'abakire. Uno munsi hari cyahindutse ubu umwana wo mu bwiza mu buyenzi mukina no mukamega baza baza kwivyo atari byo ari ibintu abantu bavuga, kuko uravye nk'abambere ngaha nabo mu buyenzi nabo mu bwiza. Ubu wa mbere dufise ngaha mu Burundi ubu ukuri uyu muntu tego ndakubwira no mwana avuye Gitega. Iyo francophonie bafatanije na Federation Française ya Tennis bagira umugambi kugira ngo barabe ngene boteza imbere umukino wa tennis muri ivyo bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Urumva natwe turimwo. Nico gituma nabwiye n'umuserukira Ubufaransa ngaha ko yo duserukira muri iyo Francophonie Tennis kugira tufashe kandi twubaka ibindi bibuga, twubake ari gahe Bujumbura cyangwa ari hagati mu gihugu, bubake n'amatribine kuko murabona nako mwabibonye ngaha haje nk'abantu bashika nk'ibihumbi 2 nitwarongo babashira twubake aga tribine abantu baje, kuko muribuka ko mu minsi yaheze twara tugira amahiganwa komeye ngaha mu Burundi. Hari amahiganwa yitwa Future, hari amahiganwa yitwa Prize Money, niyo twagomba kandi gusubira kugira ngo dusubire gutangura. Ivyo rero bitangura tumaze kugira urwaruka ruzi gukina neza, urwaruka gwitaho kugira baze gukina umukino wa tennis.